ndabahaye ikaze inshuti namwe bakunzi muriko muradukurikira ikibiriraho ku mbuga zitandukanye ikaze nigwanyu murano makuru nani rw'amaradio ariyo RPA ijwi ry'abanyagihugu radio Inzamba agateka kawe na televiziyo Renaissance ingingo imwe rudende akaba ariyo igize ano makuru nigikogwa kimaze imisi kiriko kirakogwa n'umugwi Severe ujeje kumenya no kunywanisha abarundi bimwe muri ivyo bikogwa bikaba bijanye no kuzura ibisigarira uwo mugwi umenyesha ko ari by'abantu bishwe mu 1972 uko ico bikogwa kiriko kirarangurwa nigihurizwa ko na bose kuko hari byinshi bitariko birisungwa nkuko vyari vyatekanijwe harimo nuko uwo mugwi udafise uburyo bukwiye bwo kurangura neza ico gikogwa Emmanuel Niyungeko mfadikanije na François Bizimana Lucia Kabera ari mu buhinga bw'ivyuma akabatuma ano majwi abashikira ano masanamu nayo tukaba tuyakesha Jospin Duwimana hamwe na MSTV Niyungeko uhagarariye ano makuru ni Reveriano Bazikamwe mwese tukaba tubahaye ikaze mu idonido y'ano makuru. Injire mwidonido ryano makuru mugwe ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi wategerezwa gukora ubangabanganywe n'undi mugwe mpuzamakungu ujejwe ubutungane kubw'amasezerano y'Arusha gutohoza ukumviriza abafitaniye amatati no kunywanisha birimwo mu bikogwa uwo mugwi ushinzwe kubwayo masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi 2000 idonido na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Ugutohoza bisigura gutanga umuco no gushira habona ukuri mu bijanye n'ivyaha bikomeye vyakozwe mu Burundi kuva bwikukira kuwa mbere mu kakaro 1962 gushika kwisinywa ry'amasezerano y'amahoro y'Arusha kubgayo masezerano. Ugutohoza bisigura kandi ugutomora ivyaha vyakozwe ivyo ari vyo kudomu rutoke ababikoze neza na neza ku ngingo y'umunani iri mu gice cya kabiri bita chapitre 2 mu nkingi ya mbere bita protocole 1 mu gifaransa igikorwa kigira kabiri c'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha no kumviriza no kunywanisha aho uwo mugwi utegerezwa gusaba inzego za leta zibijejwe guhimiriza abanyagihugu kubijanye no kunywana no gutanga ikigongwe. Izo nzego za leta zitegerezwa kandi gusubiza ivyabo ababinyazwe canke zikabasabira indishi y'akababaro canke naho zigashiraho izindi ngingo za politike canke z'imibano zituma batase banywana. Uwo mugwi urafise igikorwa kigira gatatu kijanye no gutomora kahise aho intumbero no gusubiramwo kwandika akahise ku Burundi kugira ngo abarundi bategere kumwe akahise k'igihugu. Amasezerano y'Arusha avuga ko uwo mugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi utegerezwa gukora wigenga na cyane cyane mu vyerekeye uburyo bw'ibikoresho n'amahera uba wahawe n'inzego z'igihugu. Ariko mu nkingi ya gatanu amasezerano y'Arusha arategekanya kandi ko makungu aterera uburyo bwo gushira mu ngiro ibijanye n'uwo mugwi mbere n'amasezerano yose abisabwe na leta y'u Burundi. Tugarutse ku nkingi ya mbere mu ngingo y'umunani nyene umugwi ujeje ukuri no kunywanisha nta bubasha ufise bwo kuvuga ko habayeho nyabwoko ivyaha vy'agahomera bunwa canke ivyaha vyo mu ngwano. Nico gituma amasezerano y'Arusha aho ico gikorwa umugwi mpuzamakungu ujejwe amatohoza y'ubutungane. Ivyo bitegekanywa mu ngingo ya 18 iri mu gice ca mbere mu nkingi ya kabiri bita protocole 2 ujejwe gutanga icegeranyo mu nama y'umutekano ya ONU. Uwo mugwi mpuzamakungu ushingwa leta y'u Burundi ibanje kubisaba cyo kimwe na sentare mpuzamakungu ihana ivyaha bita Tribunal Penal International mu gifaransa. Iyo sentare yoyo ikabijejwe guca imanza ikongera igahana abakoze ivyo vyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ibindi vyaha vy'agahomera bunwa. Amasezerano y'Arusha akabategekanya ko uwo mugwi w'igihugu ujeje ukuri no kunywanisha abarundi wari kujaho bitarenze mu mezi 6 ya mbere y'intwaro mfata kibanza yo mu 2001.
Tumushimire Emile Nibasumba kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR utegerezwa kuba urimwe abarundi bo mu bwoko bwose kandi n'ibitsina byubahirijwe hisunzwe amasezerano yarusha abagize kandi uyo mugwi bategereza kuba bagendera ibanga n'ubushinga ntahe mu gihugu nkuko twabiteguriwe na Edi Claude Nininahazwe. Umugwi ujaje kumenya ukuri no kurekuranira CVR waratekanijwe mu masezerano yarusha mu ngingo y'umunani igice ca mbere cya masezerano. Umugwi CVR n'umugwi wigenga ushigwaho na leta ugatohoza kugira ushira abona ukuri kubwicanyi bwabaye kuva muri mukakaro 1962 Uburundi bumaze kuronka inayo kwikukira gushika kwa 2028 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2000 igihe hasinywe amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe. Umugwi CVR ugizwe n'abantu 12 bava mu mice itandukanye mu mashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike mu migambwe mu madini no mu mashiramwe y'abakenyezi eka n'abavyifuza ku giti cabo bashobora gusaba kuja mw'uwo mugwi. Abagize umugwi bashigwaho isunzwe indinganizo y'ubwoko no kubahiriza igitsina. Itegeko rikavuga ko n'imiburiburi hategerezwa kubamwo abakenyezi 4 mu bagize umugwi. Amasezerano yarusha ategeka kandi ko abagize uwo mugwi bategerezwa kuba bafise n'imiburiburi imyaka 35. Abagize umugwi batogwa n'inama nshingamateka imaze kwiga idosiye y'umwe abatowe umukuru w'igihugu aca asora itegeko ribagena. Umugwi wa mbere w'abagize umugwi CVR washizweho mu mwaka wa 2014 nyuma y'imyaka 14 hasinywe amasezerano yarusha. Umugwi warongowe na Musenyeri Jean-Louis Nahimana yawurongoye ibiringo 2 by'imyaka 4 gushika mu 2018. Umugwi wahejeje kiringo wasubirijwe mu 2018 urongoye akaba ari witwa Pierre Claver Ndayicariye azwi cyane kuko yarongoye umugwi ujeje gutunganya amatora seni ibiringo 2 bikurikirana. Gushinga amabanga yo kurongora umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira uwo mugabo Pierre Claver Ndayicariye ntivyakiriwe kimwe kubera ko hari imvo zitandukanye. Pierre Claver Ndayicariye kahise kiwe mu kurongora umugwi seni ntigahimbaye ku buryo yo kwizerwa kurongora umugwi wo kuvuga ukuri no kurekuranira. Yagirizwa kuba yarahagarariye ubusuma bw'amatora mu mwaka wa 2010 2015 n'uruhagarara rwakurikiye. Kuba ari Pierre Claver Ndayicariye yagenewe ngo arongore uwo mugwi abadasangiye ivyumviro vya politike n'ubutegetsi cyo kimwe na bamwe bari mu mashiramwe yigenga babona ko ari kumushimira ngo kandi kukabari no gukora mu nkovu ababuze ababo kubera ugwimo gwatewe n'amatora yarahagarariye kuva mu mwaka wa 2010. Abandi nabo bamuzi bavuga ko Pierre Claver Ndayicariye ari mu mugwi w'abarundi wo mu bwoko bw'abahutu banyegewe n'inzigo ifatiye ku bwoko banyu bashaka kuzura kahise kabishe kamye gatuma indyane z'amoko zidacika ziba mu gihugu. Pierre Claver Ndayicariye cyo kimwe na bamwe mu bo bari kumwe n'uwo mugwi bivugwa ko arabizigirwa bashika b'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Abandi nabo bo bayoboka umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Edi Claude tukiraho nyene umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi ukora udakwije ivyagombwa ukumenya vyajyari abantu bishwe igitsina cabishwe n'uburyo bishwemwo byategerezwa gukogwa n'abahinga mpuzamakungu bafitiye uburyo nkuko amasezerano yarusha abivuga. Ido nido na mugenzi wacu Innocent Valentin singira nkabo. Mu bikorwa umugwi ujeje kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi ushinzwe harimo gutororokanyaho hose hahambwe abantu mu binogo rusangi canke mu bundi buryo butabereye bishwe mu bwicanyi bwagiye buraba hagati y'umwaka w'1885 gushika mu 2008. Ukumenya ryari abantu bishwe igitsina cabishwe n'uburyo bishwemwo amasezerano yarusha yashinze uwo mugwi ategekanya ko bikorwa n'abahinga mpuzamakungu babifitiye ubumenyi n'ibikoresho. Amakuru atangwa n'abakurikiranira hafi ibikorwa vy'uwo mugwi mu myaka 5 maze ukora. Umugwi CVR ukoresha inaye gusa z'abantu nta bahinga mpuzamakungu bakorana nta n'ibikoresho uwo mugwi wifitiye. Ufatira ku vy'ubwiwe ukaja kuzura ibisigarira ijya no hino mu gihugu aho warangiwe.
uretse no kumenya umwaka abantu uba wazuye biciwemwo hakoresheje ubuhinga, kumenya igitsina n'igitigiri c'abagandaguwe n'ibindi vyofasha kumenyekanisha ukuri ku vyabaye mu gihugu, umugwi Sever wategerezwa kandi kuba ufise ikibanza kimwe uba urabitsemwo ibisigarira vy'abantu uba wazuye mu kurindira kubashingura n'iteka. Ariko gushika ubu abuzuye utira ikibanza mu ikomine uba wakoreyemwo akaba ariho ubika ivyo bisigarira. Mu cegeranyo yatanze mu ntango z'uno mwaka, urongoye Sever Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje ko uwo mugwi umaze kumenya umwidondoro w'abantu barenga 140 bishwe, abandi babugwa irengero mu bwicanyi butandukanye Uburundi bwagiye burabamwo. Muri abo ukemeza ko hari abarenga 6,000 bazuwe mu ntara ya Karusi bishwe mu mwaka w'1972. Mu mpera z'umwaka w'2019 hari abandi Sever yazuye mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kamenge, itangaza ko bishwe hagati y'1993 n'1996. Umugwi Sever ukaba umaze kuzura ibisigarira vy'abantu mu ntara zirenga 5 hose, ugira kumenyesha igitigiri n'umwaka bagandaguriwemwo. Ivyegeranyo ugenda uratanga atavyigwa vy'ubuhinga na bimwe vyakozwe. Inosa Valente Singirankabo, imvuga irimwo ibihushane niyo yaranze umukuru w'umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi Petero Karaveri Ndayicariye, mu gihe uwo mugwi arongoye wariko urazura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu binogo rusangi muri commune Shombo intara ya Karusi. Hamwe aremeza ko aza abantu batawe mu binogo rusangi kwazi igitigiri ingene bishwe, akanamenya ko bishwe mu mwaka w'1972. Ahandi naho akavuga ko bagitohoza. Inkuru twateguriwe na Thierry Bigirindavye. Igenekezo rya 6 ruhuhuma, umugwi wo kuvugana kuri no kurekuriranira Sever wari uramutse werekana amagufa wari umaze imisi uri kurazura. Mu bari batumiwe harimo abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, abarongoye imigambwe, amadini atandukanye hamwe n'amashirahamwe yigenga. Petero Karaveri Ndayicariye adahiga imanga yabwiye abaraho ko ayo magufa ari ay'abantu bishe mu mwaka w'1972. Yaranabwiye n'ukuntu bafashwe, eka mbere nuko bagandaguwe. Vous êtes sur le site de la douleur, du silence. Uri ahantu h'umubabaro ntangere, ahari binogo 18 vyatawemwo abantu bishwe muri Rusama, Ruheshi na Mukakaro mu 1972. Benshi mu batawe muri ibi binogo rusangi bafatiye mu bibanza baranguriramwo akazi kabo canke aho baba mu mihana yabo, baca bashirwa mu makamyo y'igisirikare canke amakamyo y'abigenga, bategetswe n'abategesi b'igihugu bagafata urugendo rurerure ntibagaruka. Benshi muri bo bajanwa mu ibohero rya Gitega. La plupart transitaient par la prison de Gitega. Aho bitangarije nuko Ndayicariye yongeye akamenyesha ko amatohoza kiri karabandanya kuvyerekeye ayo magufa. Naho tugitohoza turazi ko hari abapfuye abishwe baturuka muri Karusi, hariho abaturuka kuri iri barabara ry'Ingozi, Bitare, Bugendana, Mutaho. Nidukekeranya ko hari abaturuka mu ibarabara rija Ruyigi canke Rutana, Makebuko, Bukirasazi, za Giheta, uji Bujumbura, Muramvya. Ibidindanira benshi nuko iyo ntara ya Karuzi izwi ko yabaye ya mbere mu bwicanyi bw'1993. Aho inyuma y'igandagwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, abatutsi baciye bahigwa buhongo bakagandagwa bagatabwa mu binogo rusangi. Nishirahamwe FIDH mu cegeranyo caryo c'umwaka w'1996 camenyesha ko makomine ya Bugenyuzi, Gihogazi na Shombo zo mu ntara ya Karuzi abatutsi barenga 95% bagandagwe mu gwimo 1993. Aha rero umuntu akibaza ico Sever ishingirako ngo imenye ko amagufa avuye muri ikinogo rusangi ari ayabishwe mu mwaka w'1993 canke mu mwaka w'1972. Naburya atabuhinga bwo gupima amagufa ngo hamenyekane umwaka umuntu yapfiriye ko Sever iri kirakoresha. Ano makuru arabandanya. Umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi warukwiye kuba ufise uburyo bwo gutohoza kugira ngo bamenye umwaka ibisigarira bariko barazura byahambemwo. Ivyo bivugwa na Jeanne Nahigombeye umuhinga mu by'ubutungane bw'inyuma y'intambara, kubwiwe ngo nakazi katoroshe kandi kanasaba n'abahinga bazobereye muri byo kugira ngo ntibihende. Tumukurikire. Abantu ntibabona yuko harimwo umuntu yize ivyerekeye
kumenya neza bati iki kiziga ndavye ngene kimaze kononekara ndabivuga gutyoye ni cuyu mwaka uyu n'uyu ivyo bavuga bati système de datation canke médecine légale je ndavye ku masanamu ndavye abavuga iyo hariho bijya vyo kugenda kurondera ibisigarira nta muganga numwe nta muhinga numwe ndabona je mbona ujya mu asirukira severe nkabona n'abandi bakora naribo bavuga rabo nabo turazi neza ubuhinga bafise turazi ubwo aribwo ivyo vyo kumenya ibiziga kumenya bati bapfuye gutya aye ntavyo bigiye ntavyo bazi muri ibi vyo gutohoza birakeneye neza yuko umuntu avuga ati jewe nishimikije iki niki kugira mvuge nti nivyo mu 2022 canke nivyo mu 1993 ejo barashobora no kugenda bagasambura ikinogo rusangi cejo bundi muri 2015 canke na 2016 kubera no muri iyi minsi turazi neza yuko hari abantu babuzwe irengero barangika baravuga yuko hariho ibinogo rusangi ni iki kitubwira neza yuko nejo batazoja muri ivyo binogo rusangi vy'uyu munsi bagaca bavangatiranye n'ibindi byo 72 canke 93 no mu minsi zo umuntu yashaka gutohoza ntaronke vya bindi ari karondera vyo muri 2015 urumva yuko ari ibintu biteye amakenga mvuga nti ako nakazi gahambaye cyane nakazi katoroshe cyane ntawo jangaho ngo abeshe ngo ni ibintu byo gufata minenengwe ahandi baba bafise koko uburyo bwo kutohoza bavuge bati iki kiziga nico muri uyu mwaka bamenye bati iki kiziga ni uyu muntu naho batobigira kubiziga byose babonye mbwo barashobora kuvuga bati échantillon bakeyi tugize naba twashoboye kumenya yuko ibiziga 30 ku gihumbi twabonye n'abantu bafuye muri uyu mwaka basi ngo ntibavuge gutya gusa ngo nukwira ngo abantu bibabwiye kuko abantu barashobora no kubabesha umugwi CVR rero waracerewe gukora ico wajejwe bivugwa n'umwe mu babuze umuvyeyi wo mugwi mu 1972 akongera akabari we yatanguje ihuriro bise iry'abacika cumu n'ababuza babo mu bwicanyi bwo mu mwaka wa 1972 Frederic Nzeyimana akabatangazwa nyabona no kubona imigambwe iri kiraronderera amajwi mu Burundi itokogera kuri ico kibazo asaba abarundi bose babuze abahutu n'abatutsi kugira urunani ngo basabe leta na CVR babereke ahahambwa babo tumwumvirize tumaze twebwe imyaka 6 dusemerera nibatwumve dusaba iyo CVR nyene tunyarukirize leta y'u Burundi iryo nyabwoko ryemeye amaze iminsi avugwa nyene yuko ivyo bikorwa byaba biriko bikorwa mu buryo CVR mu bishobora kuvuga ko yengamiye ku kibazo ca kwiyengamiye muri politiki abyumvise uburyo ndabyishura ni gutya ikibazo kuri jewe suko ibikorwa bya CVR byaba bihengamiye kuri politiki kitumvikana n'ingene imigambi yose mu Burundi cyane cyane iri kiritoza atanumwe ushora gufata ico kibazo nyene cy'amahonyabwoko kugira ngo abari kiza kwitoza ko kubera agenda kubona ndagenda kibonamo ibintu byinshi harimo ibintu by'ubutungane harimo ibintu byo kuzuza abantu bose cyane cyane abahohotewe akongera ko hakabamwo icyo bavuga yuko nta gihugu na kimwe nta terambere na rimwe bishoboka mu gihugu cyane muri communauté habaye amahonyabwoko mu gihe nyamahonyabwoko akatorewe umuti mucika cumu abo umuhutu cyangwa abo umututsi n'umucika cumu umuntu wese yabuze umuntu wiwe akaba atana kimwe bamuhora ndetse ubwoko bwiwe yatigeze kuza tukajana twese tugaza gusaba leta y'uburundi akaba anzaho igisubizo cy'iyo nacyo bakakigura ku bantu babuze bazi ko biciwe abantu kubusa baba abahutu cyangwa abatutsi ikibazo ni kimwe leta itegereza kubuzuriza bose bazuye abibaza ko igisubizo cyo ku ruvu ari cy'abahutu akaba ari ikindi gisubizo cy'abatutsi cyangwa ko harimo abatutsi n'icyo gisubizo cyo ku ruvu abacika cumu babuze abo bantu mu gihe bishwe mu buryo bumwe buri twategereza kuja hamwe tugasaba ariyo CVR nyine ariyo leta cyo kimwe ngo ibikorwa biriko birarangurwa n'umugwi CVR birimwo agahaze ivyo nibivugwa n'uwahoze arongoye Uburundi Domiciano Ndayizeye kubwiwe hari hakwiye kubanza kurondera ukuri gukwiye ku mabi yakozwe hakamenyekana abakoze ayo mabi umwe wese ku rugezo rwiwe degré de responsabilité mu kinyamazuru maze akaba kurikuranira no guhana nako abakoze ibyaha by'agahomerabunwa Domiciano Ndayizeye akavuga ariko ko ivyo bikorwa byose bitokogwa neza mu gihe
hari n'abarundi benshi bakiri mu buhungiro tumukurikire. Twebwe tuja muri biriya biganiro yarusha mu gushaka kumenya ukuri kwari ukumenya neza ido n'ido uko vyagenze kugira ngo tumenye kahise k'igihugu cacu. Iyo rero ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri mu guseve uko tumaze kumenya ivyo bintu ukuntu vyagenze tumenya icabitumye mu yo kuta interpretation y'igituma kanaka yakoze gutyo nawe agakora gutyo kugira ngo dushobore kumenya ninde afise uruhara rukomeye kuruta uwundi muri ibi bintu byagenze nabi. Nicyo gituma burya guca abantu basohora ibintu nk'ibya bakabishyira ku maredo bakabyerekana cyane. Jewe ndibaza yuko ibyiza kwari ukubanza bakadukorera icegeranyo imeze neza gifatiriye kuri icyo kiringo cyose, hanyuma hagaca haza abahinga b'abahistoriye babinonoseye icegeranyo abategetsi bagomba gufatirako kugira ngo bagire bati none turarikuriranira cyangwe turahana, none aba bafise uruhara rukomeye tuvuge nk'abatumye abandi, ababiteguye abo turabakora kwiki, abatumwe ababikoze abo turabakora kwiki. Ari naho rero haca haza ca gice ca kabiri twebwe yabusha twari twafashe ni gice cega kurekubiranira. Kuki twabuze kurekubiranira? Nuko muri rusange intumbero nyamukuru muri iryo tohozwa muri uko kuri nuko twofata ingingo nziza zubaka igihugu. Ubu rero genda bifata yuko ari agace gatoyi k'igikorwa basabwa. Mbega umwanya mubona bariko barabikoramwo wowo mubona wari ukwiye ko nariho benshi bahunze igihugu? Hari ikibazo cy'umwanya ibyo kugira ngo uwo mugwi ushobore gukora neza byari bikenewe yuko abarundi bose baba bari ngaho, kuko uravye no kugene intwaro yo ngaha anya abantu batari bake bayibona, karaba ikintu cerekeye amahoro, umutekano, kuvuga iby'ubona. Kugira ngo rero ushobore kumenya ukuri birakenewe yuko abarundi baba bafise umutima mu gitereko bavuga atabwoba bafise, ntashobora kuvugisha ukuri bamubwira bati ukavuga ibi turakwica cyangwa turagufunga. Rero ibi ni ibintu bikorwa hari icyo umuntu yita mu gifaransa un environnement sain. Jewe sindakoresha hariho abarundi batari bake bari hanze nibaza ko bari bakenewe kugira icyo batubwiye ku byabaye ngaha muri iki gihugu, ariko none bazovuga ibyo biyumvira ari impunzi. Perezida Domitiano Ndayizeye akaba yariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Josine Kaze. Igikorwa c'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR kiriko kijana abarundi mu njyane n'inzigo idahera mu gihe wari ufise intumbero yo kunywanisha abarundi. Bivugwa na David Gakunzi umwanditsi w'umurundi ahanegura ko ico gikorwa kiriko kirakogwa hahonyanzwe agateka k'abarundi bagiye baragandagurwa mu njyane zagiye ziraba mu Burundi. Ivyo vyose bikaba biriko bikorwa kugira ubutegetsi bwirengagize ko bwananiwe no gutwara igihugu. Abarundi barishwe, abahutu barishwe ko abahutu, abatutsi barishwe ko abatutsi, nta yishu bariko baratorera akazi akahise k'uburundi ateza kuba triste. Icyo bariko baragira bariko barakoresha akahise kugira baregikiye ingene bananiwe gutwara uburundi bibaho, kugira baregikiye crime bariko barakora ubu. Iyo babagira ati ikwiye kuba ikibanza bagenda kugana kahise kugira ngo berekane yuko bafite ibintu yo kwica. Abarundi bose bagiye kwitera igihugu cyashyizwe ko atanu batabu utwara ibyo gutwara igihugu byo kuzana igihugu ibyo gutwara igihugu cyo kuzana l'avenir kukibigera bikase kubijyanye kajoza. Abari ku butegetsi bariko baragira bariko barakoresha kahise kugira bite erekana akajoza imikino contre la mémoire. Ibyo rero ni ibintu biteye byerekana yuko bari dezimanye ubu kuko abapfuye n'interesa umubabaro w'abantu igihe tugerageza gutwita umubabaro w'abantu bose hamwe by'imaniye no mugabo ugasanga kandi kuzana gukoresha umubabaro w'abantu.
Inkuru ya nyuma igize ano makuru mu Gwesevere washizweho mu 2014 watanguje ibikorwa byawo hatarabiwe hamwe ingaruka zishobora gukurikira mu gihe ico gikorwa cawo coba civanga n'ibihe vya politike igihugu kirimwo ingaruka zavyo nuko abanyepolitike bo mu Burundi bashobora kubisigura canke kuvyumva umwe wese uko ashatse idonido na Eloge Diveremesha kuva mbere mu mwaka wa 2000 ugushiraho ubutungane bw'inyuma y'intambara byagumye bihura n'intambamye nyinshi igikorwa caranzwe n'ibiganiro bigoye byaba hagati y'abanyepolitike inzego zitandukanye za leta amashirahamwe yo mu Burundi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu no mu bindi bihugu byo kwisi uko kutumvikana kurakunze kwibonekeza iyo hageze kuraba ivyaha vyakozwe muri kahise nk'uko bivugwa n'umuhinga mu by'ubutungane bw'inyuma y'intambara yaganiriye n'urunani rw'imenyesha makuru ariko tutashimye kuvuga umwidondoro kumvo z'umutekano wiwe mu Burundi Ichizere kubizova mu butungane bw'inyuma y'intambara gishimikiye ku kamaro amasezerano ya Arusha hamwe n'amasezerano y'amahoro byagiriye abarundi naho ayo masezerano yagize akamaro ngo ntikakurikiwe n'impinduka mu bijanye na politike y'igihugu ivyagaragajwe n'injyane zo mu 2015 injyano umuhinga avuga ko zatanguye mu 2010 hambavu y'izo nzitizi zifatiye ku bihu Burundi burimwo umuhinga yaganiriye n'urunani rw'amaradiyo yibaza nimba koko bishoboka ko umugumwe wo kwerekana ukuri guhurizwa ko na bose ukanywanisha abarundi kahise k'igihugu kakabonwa kumwe na bose igikorwa cy'umugwi w'ukuri no kuriranira CVR cyatanguye mu 2014 hafi mu mwanya umwe n'injyane za politike zo mu 2015 igihe gifite ico gisigura kubwo muhinga yarondewe n'urunani rw'imenyesha makuru umuhinga avuga kandi ko ibihe vya politike bikeneye gufatirwa ko kugira igikorwa cy'ubutungane bw'inyuma y'intambara kigende neza umuhinga negura ko mu bihugu bigendera ku mfashanyo z'amashiramwe mpuzamakungu nka ONU be n'amashiramwe mpuzamakungu akurikirana ivy'ubutungane bw'inyuma y'intambara ibiganiro bihagaze ku butungane bw'inyuma y'intambara vyamye vyibanda ku bijanye n'ubuhinga akibagirwa ibibazo vya politike afatiye kubiriko biraba uyu munsi mu Burundi umuhinga mu gisata cy'ubutungane bw'inyuma y'intambara yibaza nimba umugwi CVR wahindutse igikoresho ca politike cy'ubutegetsi canke koko arakigoro kugira barabire hamwe amabi yakozwe muri kahise uwo muhinga yibaza kandi ko ibura ry'uburyo ryoba ari yomvo ituma hibonekeza utunenge nk'utwibonekeza uyu munsi mu bikorwa vy'umugwi CVR kubwo uwo muhinga kandi ngo biragoye gutahura be no gusigura ko umugwi nka CVR ushobora kugera ku matohoza hamwe n'ibiganiro vy'ukuri kubagize ico bakora muri kahise mu bihe nk'ivyo Burundi burimwo kubw'uyo muhinga mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ivyo bibazo byose nta nyishu bigira ibice bituma imigwi itandukanye ya politike ibitahura uko yonye nibishatse mu guheraheza uyo muhinga utashimye kuvuga izina ryiwe avuga ko bigoye ko hobura kwivanga kwa politike mu kwiga ibibazo vyo muri kahise Ni hano duciye dusozerera ano makuru y'urunani rw'amaradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu radio Inzamba agateka kawe na televiziyo Renaissance amakuru yarashimikiye ku gikorwa c'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi tubashimire mwebwe mwafashe akanya ko kudukwirikira cyo kimwe n'abamenyesha makuru badufashije atororokanya nitwo kwibagira kandi gukengurukira n'abahinga b'ivyuma Rusiya Kabera MSTV niyunge ko na Jospend w'Imana batumye mushobora kudukurikira ku majwi no ku masanamu ano makuru mwayashikirijwe na Emmanuel niyunge ko mfadikanije na François Bizimana tubipfurije ibihe vyiza aho hose muherereye